Yesu ashimwe, turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ku mazina nitwa Aron Aron, ndi umuvugabutumwa kandi nkunda Imana. Imana ishimwe, ntewe iteka n'ijuru ryo kuba imbere yanyu abakunzi b'Impamba TV, no munsi tukiya dusangire namwe ijambo ry'Imana. Ariko tutarasanga ijambo ry'Imana, reka dusenge mu mwanya mutoya. Uwiteka Mana ushobora byose, turi imbere yawe kugira ngo ubwami bwawe bushigwe hejuru, ubwami bwa Satani busigwe hasi. Icubahiro kibi cawe, umwanya wose tuze kumara ngaha uze kubana nacu, kandi icubahiro kize kubi cawe. Dutegure inzira tuje mu ijuru, kuko iminsi irahita vuba. Amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibahezagire. Mwebwe muri kumara dukurikirana, mwebwe musanze mukurikirana ino televiziyo Impamba TV. Nkuko nabivuze, ku mazina nitwa Aron Aron, ndakunda Imana kandi nariyemeye kuyikorera mu mpwemu no mukuri. Tudatevye, ndafise ijambo ry'Imana namambwira abantu, ijambo ry'Imana ryo gukurikira, ryo kurondera uhoraho bigishoboka kabonwa. Kuko Paulo niwe yavuze yuko mwisi turi ingenzi, turiko turaca turengana. Rero tudatevye cyane, reka dusome Yohana wa mbere igice cya 3 ku murongo wa 4. Gukora ibyaha ntikubereye abana b'Imana. Umuntu wese akora icyaha akora iby'ubugararizi, kandi icyaha nico mugararizo. Kandi murazi yuko uwo yahishuwe kugira ngo akureho ibyaha, kandi atacyaha kiri muri we. Umuntu wese aguma muri we ntakora ibyaha. Ukora ibyaha wese ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Amen. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ni ubuvugishwa butavangiwe, kandi ijambo ry'Imana ni kirore umwana w'umuntu yirabamo. Nimba ijambo ry'Imana ritubwira ngo duhebe icyaha, bisigura yuko hariho ingaruka mbi z'icyaha. Imana ishimwe. Jewe teme mfise canke icivugo mfise nuko duheba gukora icyaha, hama twitegurire kuzamuka mu ijuru. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta muntu ategejwe azobona ijuru. Ube umeze uko ariko kose, ube uhambaye mu isi, ube umukene, utegejwe ntuzobona ijuru. Imana ishimwe cyane. Ngaha icete cya mbere cya Yohana haravuga ngo umuntu wese akora icyaha akora iby'ubugararizi. Mu yandi majambo, umuntu wese akora ibintu bitahesha Imana icyubahiro. Umuntu wese akora ibintu bibi. Mu yandi majambo, biriya byagezwe Mose yavuze ko dutegerezwa kwitondera, no mugararizi. Wowe uri kurankurikira, uri kuradukurikirana kw'imbonesha kure, nimba ukora ibyaha uri umugararizi. Ariko ijambo ry'Imana rivuga neza ngo naho ibyaha byacu umuntu wari wese byotukura tukutuku, uhoraho Imana nye n'amahoro arabyeza nka sheregi. Mu yandi majambo, turacari ku ntebe y'imbabazi, turacishikira gusaba imbabazi. Rero wowe uri kurankurikira, sinzi ibyo urimo, sinzi ibihe umaramwo igihe, sinzi ibyo wagiye uracamwo, sinzi inyigisho wakiriye, kuko muri kino gihe hari inyigisho mbi, inyigisho z'ubuyobe ziriko zirazimiza abantu. Ariko ijambo ry'Imana ni kirore. Umuntu wese akora icyaha akora iby'ubugararizi, kandi icyaha nico mugararizo. Simvuze yuko twese turabagororotse. Murabizi ko mwisi isi yatugwanya, Satani aratugwanya. Ariko kubera tugifise ijambo ry'Imana, kubera tugifise abantu batwitayeho baza kutubwira ubutumwa bwiza, no kubumvira kugira ngo turusheho kwitegura. Indi jambo ry'Imana rivuga ngo dutegure inzira y'uhoraho. Mu yandi majambo, umuntu wese ari ngaha mwisi, umuntu wese ari ngaha mwisi afise umwiteguro, kuko mwisi turiko turahaca nk'ingenzi. Iwacu ni mwijuru, niyo tuzoba dusangire na Yesu ivyera vyiwe. Ariko birasaba ikiguzi, mwene data uriko uradukurikirana, birasaba ikiguzi, kuko
mu ijuru habaye abera kandi nta muntu n'umwe ategejwe azobayo. Iminsi irahita vuba ku muririmbyi yabivuga, ariko birasaba yuko wewe uri kurumva iri jambo ry'Imana turiko tukubwira utegura inzira yiwawe. Ushobora kwibaza ati none iyo nzira no itegura gute? Nico naziye ngaha. Imana ishimwe, gutegura inzira y'Uhoraho no kugendera iki jambo ry'Imana rivuga. Gutegura inzira y'Uhoraho, icyambere wewe utarakira umwami Yesu umwami n'umukiza uramwakira. Kumwakira naho nukwatuza akanwa kawe ukavuga ati Mana ndakwakiriye. Turaza kubiherezako. Ariko hari abandi nabo bari mu ishengero, mu shengero atandukanye, bamaze nk'imyaka myinshi, ariko ijambo ry'Imana rikaguma riza rivuga, ariko bose bagahinduka ukabona bafise imitima ikomantaye. Wewe uri ngaho uri kurankurikirana, naje kubwawe kugira ngo ndakubwire uhinduke. Urupfu rutaraza isanganya ishobora kuza, kuko nta muntu wese ntamenya aho azogira. Ikibi si ugupfa, ikibi ni ugupfira mu byaha, kuko twese turiko turagenda. Ariko harahiriwe umuntu ariko yegera Kristo Yesu. Jambo ry'Imana muri Yesaya rivuga ngo nimurondere Uhoraho bishoboka kabonwa, mu mwambaze akiri hafi. Nimba tubwiwe ngo turondere Uhoraho bigishoboka kwabonwa, bifatanye na rya jambo ry'Imana duhejeje kuvuga muno mwanya yuko tureka icyaha. Kuko ntushobora kuvuga yuko kuri kurarondera Uhoraho utariko urareka icyaha. Kuko iyo umuntu ariko arareka icyaha aba ariko ararondera Uhoraho. Uhoraho ni umuco, kandi nta umwiza n'umuco ntaho bishobora guhurira. Imana ishimwe cyane. Sinzi kuri kurantahura wowe uri kuranyumva. Uhoraho n'umuco. Muririmbyi niwe yaririmbye ngo umwiza n'umuco ntaho bishobora guhurira. Iyo umuntu ari mu mwiza ni wa muntu akigendera mu byaha, ni wa muntu akigendera mu bidambidambi, ni wa muntu agikora iki jambo ry'Imana ritavuga, iki jambo ry'Imana ribuza. Ariko wewe sinzi aho uri, sinzi aho uri kuradukurikirana uri, ariko ijambo ry'Imana ni cirori. Wanashaka ijambo ry'Imana nibwo bupfugishwa budavangiwe. Abantu benshi bariko barayoba mu madini atandukanye, abantu benshi bariko barayoba mu nyigisho mbi z'ubuyobe, abantu benshi bariko barayoba mu nyigisho z'ibinyoma, ariko ijambo ry'Imana nibwo buvugishwa butavangiwe. Wiyambure ico caha kikunda kukwizingira ko vuba. Abaheburayo 12 ku murongo wa mbere ngo mwiyambure icaha cyose gikunda kubizingira ko vuba. Sinzi icyaha wowe ufise gikunda kukwizingirako, ariko ijambo ry'Imana rije nk'inkota. Wiyambure kiriya cyaha. Abantu benshi muri kino gihe ubusambanyi bwabaye bwinshi, ububeshi bwabaye bwinshi, akabarego bwabaye bwinshi, kandi abo kenshi benshi bari mu mashengero. Ibiturire byabaye byinshi, abo benshi bari mu mashengero. Ariko Imana nyene amahoro tusenga izi umuntu wese, kandi yiteguye kugirira imbabazi umuntu wese akora ibigabitanye. Imana nyene amahoro ntiyanka umunyabyaha, ariko yanka icyaha. Mu yandi majambo wowe uri kurankurikirana ufise ibibazo kanaka, Imana iragukunda, irakene kuva mu byo bintu urimo ukayikurikira. Mu yandi majambo haracyariho ibyizigiro, turacyari ku ntebe y'imbabazi, haracyariho ibyizigiro. Nubwo wowe wagiye mu bintu byinshi bitandukanye, nubwo waba utabona inzira y'ibyo uri kuracamo, ariko haracyariho ibyizigiro. Haracyariho ibyizigiro yuko naho icyo kinogo Satani yagushizemo ushobora kukivamwo, Imana ikakuzamura. Haracyariho ibyizigiro nubwo ubwo busambanyi urimo ushobora kubuvamwo ukegera Imana nayo ikakugirira neza.
haracyariho ibyizigiro nubwo ushobora kuba warariye ibiturire imyaka myinshi. Imana iragukunda kandi irakeneye kubivamwo, kubaho ube umeze nk'umwizigiro. Imana ishimwe cyane. Haracyariho ibyizigiro yuko Imana ikeneye abantu buzuye umwuka wera, buzuye mpwemu yera. Uriya mwami muri kile gihe cya Yosefu yaravuze ngo nokura hehe uyundi muntu yuzuye mpwemu yera nkawe. Mu yandi majambo, Yosefu yari yuzuye mpwemu yera, yari yitandukanije n'icyaha n'igisa naco. Imana ishimwe cyane. Yosefu yari umuntu w'umugororotsi, yaciye mu bikomeye byinshi. Yaravuzwe, yararondeye kugira ngo asambane na muka Potifari, ariko kubera yari afise ijambo muri we, yavuze ati sindota ibyo tatabuje yampaye, wewe yarakunkuriyemo, ariko byose yarabimpaye, ariko wewe yarakunkuriyemo. Yosefu yabaye icitegererezo. Wowe uri kurankurikira, sinzi ibyo uri kuracamwo, waba ugwaruka, waba umugabo, waba umupfasoni, waba umukobwa, Yosefu akubere icitegererezo. Yari umusore nkawe, mbere Bibiliya ivuga ko yari umunyakaranga, ariko Imana nyina amahoro yarayibonye, arayifata mu minwe, arafata ingingo avuga ati sindota njyamana nawe. Ariko uriya mwami avuga ati nokura hehe umuntu yuzuye umwuka wera nka wewe. Imana ishimwe cyane. Yosefu yaciye mu bihe bikomeye, bishoboke nawe ko ushobora kuba waraciye mu bihe bikomeye. Naganiriye n'umuntu akora ibi byaha by'ubusambanyi, byo kwidandaza, kubera afise ubukene, kubera afise ibibazo byo mu rugo. Ni naco nabyo ibintu biriko biraba muri kino gihe. Ariko Imana nyina amahoro dusenga ifise byose. Iwe niho hari ubutunzi budashira, kuko ubutunzi Satana atanga burashira, ariko mu Mana niho hari ubutunzi, niho harimwo byose. Wewe uri kurankurikirana, ukora icyaha wisunze ibi bintu, wisunze ibi bibazo, wisunze ibihe by'ubuzima, mu ijuru hariho Imana hindura ibyase guhinduka. Ariko birasaba ko utanga ikiguzi, ariko birasaba yuko utanga ikiguzi muri ibyo byose. Icyo kiguzi naho si kindi, nuguha umutima wawe Umwami Yesu. Uko muri Yeremiya igice cya mbere ku murongo wa mbere gushika ku 10 haravuga ngo ukiri mu rusoro mu nda ya kwa mama wawe nari nkuzi. Mu yandi majambo, wowe kuza kwinosi ntabwo uri gihamana. Imana yari ikuzi, hari icyo yari gushakaho. Rero witinya, ntiwiganyire. Ibyo uri kuracamwo bifite iherezo, ariko birasaba yuko ugendera mu ijambo ry'Imana, ariko bishaka yuko witato. Nkitango navuze ati turondere uhoraho bigishoboka kabono, tumwambaze akiri hafi, uburake butaraziriringa, tureke icyaha n'igisa naco, nkuko nabivuze mu Baheburayo 12 ku murongo wa mbere gushika ku wa 3, ngo twiyambure icyaha, ibyaha bikunda kutwizingira ko vuba: ububeshi, kunywa itabi, kuvuga n'abandi, urusagu, muca mu biboro. Kuko Imana ibyo ntibikunda. Ariko navuze nti Imana ntiyanka umunyabyaha, ariko yanka icyaha. Nawe biragukunda. Navuze ngo dutegure inzira y'uhoraho, tumwambaze akiri hafi, kuko hazogera igihe irijwi uri kurumva canke ibiri kurumva utazokongera kubibona ukundi. Uko turi mu minsi y'iherezo, turi mu minsi y'iherezo, aho inyigisho zabaye nyinshi, aho ababeshi babaye benshi, aho abariko barakoresha ijambo ry'Imana baricisha amafaranga babaye benshi. Ariko Imana nyina amahoro irikwije, iyo uyikoreye mu mpemu no mukuri, utatinya umuntu, iragushumbusha. Petero niwe yamubajije ati none ga Mwami, ko twahebye byose tukagukurikira, tuzoronka iki?
nawe yaramwishyuye ngo nta wahebye byose agasiga umuryango wiwe, agasiga abana biwe, agasiga umugore, atazobishumbusha umurengera. Muri kino gihe tukiri ngaha mw'isi no mwijuru, Imana yo mwijuru ibaho umugisha kandi bahezagire. Navuze ko nitwa Aron Nsengiyumva, nkaba ndumuvuga butumwa mu ishengero ry'Urutare ku cicaro gikuru, benshi bitwa umurongozi wacu mama buntu. Turabahaye ikaze, turakunda abashitsi. Imana nyiramahoro ibahe umugisha. Reka turangize dusenga, ariko umuntu wese yumva agomba kwakira umwami Yesu, turabahaye nimero 61 57 25 51 61 57 25 51. Vous êtes le bienvenu. Tubahaye ikaze abashaka kwakira umwami Yesu. Mwami Yesu, tugushimiye kuko uri Imana ishobora byose. Tugushimiye ko ijambo ryawe rishikiye imitima myinshi, imitima y'abatarakumenya, imitima y'abataramenya ijuru, imitima y'abatarakwizera. Abo bose bagiye guhinduka, izina ryawe nirihabwe icubahiro ibihe bitazoshira. Amen.